urabishaka uragiye ariko ntavyo ushobora siko rero umuntu agacereza ati none bigenda gute ariko kenshi ikibazo aho gikunze kuba nikihe nuko muri twebwe novuga ngo ni yindi monde ni isi nini cane gose irimo ibintu byinshi bisigura yuko niyo ndesize canke mvuze ngo ndafashe iyi decision kenshi c'est une partie de moi ihejeje gufata iyo decision mugabo muri jewe ndafise novuga ngo ibindi bihande biri contre iyo decision mpejeje gufata bitumva inyungu yayo canke bibona ko ari decision igiye kumerera nabi naho je byitwa ngo ndazi kwigiye kumerera neza ari ugasanga jewe nyene indani muri jewe hariho izindi partie ugasanga ro muri twebwe hagwanira byinshi defo ugasanga ntidushobora gukora ibyo dushaka ntitushobora no kureka gukora ibyo twashaka kureka gukora siko turakunda kuvuga abantu par exemple usanga baranyoye urumogi igihe kirekire baboshwe n'urumogi hari ababoshwe n'inzoga hari ababoshwe n'izindi ngeso mbi nyinshi zitandukanye ariko hariho n'ababoshwe na televiziyo hari ababoshwe na telefone par exemple aujourd'hui nibaza ko haribo benshi cyane gose siko ugasanga wadesize uti ndakira aya masaha sinza gusura kurenza aya masaha cyane yako tukibutiro tuvuga bisanzemwo alors que ivyo bintu vyose mu bisanzwe igituma tugira ayo mashwa nayo ma decision mu buzima ni kugira ngo ubuzima bwacu bwevuriwe butera imbere dushike ku vyo twifuza gushikako ariko tusanga hari ibintu byinshi bikunanira siko umuntu ni munini muri we umuntu afise byinshi muri we umuntu akoreshwa n'ibintu byinshi muri we hari ibyo dushoboye tutazi ko tudashoboye hari ibitugora tudatahura igituma bitugora hari ibitunanira utatahura igituma bikunanira kubera iki kuko umuntu afise ibintu byinshi muri hari ibintu biba ukagera ahantu kibaza uti none umuntu abaho gute umuntu afonctiona gute umuntu ameze gute finalement kugira navuge mu buryo bworoheje ngira ndavyite insinga zo mu mutwe siko utuntu dufatanya insinga zo mu mutwe siko rero ayo ma connexion neuronale ari mu mitwe yacu ni kuvuga ngo mu mutwe wanje harazi yuko sinzi igikoko nicaza kunjya swati ifoko ngwana canke ifoko niruka siko ni yashikibi hari ibintu byinshi tuzi ingene bigenda vyikora biri automatique par exemple umutwe wanje urabizi ko ifoko mpema donc umwanya wose ndiko ndahema n'igihe nsinzire n'igihe ntavyimvira uratanga iryo teko ariko hari igihe mu mutwe biparangana bigenda ukundi ugaca usanga bya bintu byari normal ntibikiri normal siko rero ivyo bintu ugiye kuraba igituma bimarsha bifonctiona mu buryo bwiza canke bitondetse mu buryo kanaka nuko mu mutwe dufise insinga nka kujya mu nzu hari insinga za electricité canke mu bindi bintu bitandukanye mu mashini atandukanye tubona insinga izo nsinga kubera uburyo zifatanye kubera uburyo zigenda ziri connecta nizo zituma la information ipasa hama ibintu bikagenda uko vyateza kugenda siko nico gituma ushobora no kusanga umuntu agize accident zicitse zimwe canke zigeze kutari basanga amategeko